imana oya oya nanakimwe nacho mbuza kwigina iyo mana ewe mana uraninaye nikicho mbuza gutambira imana oya oya nanakimwe nacho mbuza kwigina iyo mana ewe mana uraninaye. Ntacyo tubuza gutambira imana muri iki gihe turimwo muri ibihe byiza. None rero kubw'Imana mushobora byose wenye n'urukundo nye n'impuhwe n'ikigongwe we warinze abarundi karinda n'uburundi bwacu n'ubu kabuvyagiye hagati yacu nohabwe icubahiro imyaka n'imyaka. Hari ku munsi wa kane igenekerezo rya 16 Munyonyo mu 2003 aho Imana atwengera Uburundi bukaja mu mahoro, abarundi bakiruhutsa bagasinya amasezerano yo guhagarika ingwano burundu. Ntakekeranya nta murundi numwe ibi twibereyemo no munsi atabishaka. Nta numwe, nta murundi numwe atashaka amahoro, nta murundi numwe atashaka ko umurundi arya akaryama agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Twese rero ko twashaka ibi ubu ni vyacu. Bisigura ko hatanguye bakeyi mugabo twashitse turi beshe uko twese twaciye dusangira ayo mahoro. Nico gituma rero iki gihe ari ciza cyo kwibuka kugira ngo ntituzesubire kwanjanjwa kuko nta kurekura iciza wafashe. Urugamba rwo kurwanira demokrasi rwari rukenewe. Burya Imana nta na rimwe guha ivyagusa. Imana ikorana n'abahizi. Urugamba rero rwo kurwanira demokrasi natwe ntituvuge yuko ari twe twarutanguye, kuko abantu benshi bazi ko demokrasi ari kurondera ibiti. Sivyo na gatoya. Demokrasi nuko umwene gihugu wese afise uburenganzira bwo kugira uruhara mu buzima buraba igihugu. Tugize inama tukaja inama n'ingingo umwe wese agaterera ivyiyumviro vyo kuba ku Burundi, iba ari demokrasi. Murazi yuko intwaro twagwanya twazita intwaro za ryogora duhure. Demokrasi nayo irekurira umwene gihugu kwidegembya akavuga ivyiyumviro vyiwe. Ubwo rugamba rero rwatanguwe na Rwagasore. Hari ikintu gitangaje uno munsi wumvirije ijambo umuganwa atari umugani Rwagasore yavuga ico yipfuriza Uburundi, ukaraba ukumviriza ijambo nyericubahira incungu ya demokrasi Ndadaye Melchior yavuga, ukumviriza amajambo no munsi twebwe abarundi tuvuga, murumva ko twese tuvuga ururimi rumwe. Vyerekana neza ko twese twari ku rugamba rumwe. Erega urugamba rugwanywa kwishi, umwe wese aragira uruhara kugira ngo igihugu kigire amahoro. Nagira rero ndababwire yuko urugamba rwo guhindura igihugu ngo kibe igihugu ciza abene gihugu bishira bakizana n'urugamba rudahera rwamaho, kuko iyo hejeje intambwe iyindi ibije. Ni muri iyo ntumbero rero nama mpamagarira twese abarundi kuja ku rugamba.
urugamba rwo kurwanya ubukene. Ubukene ni umwasi mubi. Uburundi ntibwari bwigere twiyumvira ibyo kurwana uru rugamba, kubona umwasi uwo ari we, kuko koko bwari bwarafutanye. Bwari bwarafutanye ku buryo umwe wese avuga ati noronka amahoro vyoba bimaze. None ubu twarose amahoro duciye tubona n'ibindi rero agahaze. Ubukene buracariho. None rero uwo mwasi niwe dutegerezwa kurwanya twese turi kumwe. Urugamba rwo guhindura igihugu kugira ngo kibe igihugu citekana, igihugu giteye imbere, ntigwigera ruhera. Rero nagira mfate kano kanya ubwa mbere mbanze nkeze abantu bose bagize uruhara kugira ngo Uburundi bushike kuri iyi ntambwe. Abagize uruhara rero ntumave muvuga ngo numwe ni babiri, ni benshi cyane. Nagira rero ndabakeze, nongera nsabira Imana mushobora byose ko yotubungabungira abitanze kuri urwo rugamba. Nagira rero no munsi subire fate kano kanya twibukanye icyatumye tuja ku rugamba. Hariho abavuga ngo twagiye ku rugamba kubera bishe incungu za demokrasi. Haba na gato. Twagiye ku rugamba kugira ngo Uburundi buhinduke kibe igihugu c'abarundi. Mu Burundi nta nzego z'umutekano zizewe na bose zari zikihari. Biratangaje cyane kubona abari bajejwe umutekano w'igihugu aribo bafata umwene gihugu nk'umwasi. Turiko turaraba dusubiye mu kahise tukumviriza ivy'umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira uza uradushikiriza, murabona yuko ari ibintu biteye isoni. Aho wasanga abajejwe umutekano aribo bahagarikiye abariko barimba ibinogo bahambamwe abantu. Mugabo bataha bagacavuga yuko ari abahutu n'abatutsi bankana basubiranyemo, bakanka kuvuga ko ari indongozi, ahubwo ziraze mu bene gihugu zikabarigita. Twari dukenerera inzego z'umutekano zubahiriza bose. Uno munsi turanezerewe cyane kubona inzego z'umutekano abene gihugu bose bazinezererewe. Ico nico twaharanira, kuko igihugu kitagira umutekano, igihugu kitagira amahoro, nta kintu na kimwe kiharangwa ciza. Twaharanira kandi ubutungane, kuko muri izo ntwaro zaryogora duhure imanza zaraba bamwe ntiziraba abandi. Duharanira ubutungane rero, kandi n'ubwo rugamba n'ubu rurabandanya kuko ntiturashika neza. Twaharanira kandi uburongozi bwiza mu gihugu. Ntitwaharanira ibiti, twaharanira uburongozi bwiza mu gihugu. Ubwo nago nyene ni urugamba twamako. Twaharanira kandi ko Burundi butera imbere, kuko burafise ibikwiye kugira ngo butere imbere. Uno munsi rero vyinshi biramaze kuranguka. Inzego zaragiyeho kandi zikora neza. Amategeko meza arahari. Amategeko yarahari ubwa mbere, yari amategeko y'amacurano, none ubu turifite ibwirizwa shingiro ryitorewe n'abene gihugu, kandi bonyene aribo bariterereye.
rero tugume twibuka icyo turi, tumenye ko igihugu twaramaze kugishira ngaho, tumenye yuko ubu rero ari kuja ku rugamba kurwanya ubukene. Ibibura ni byinshi, ntitwicare ngaho ngo amahoro yarabonetse, ibibura ni byinshi. Uno munsi uracabona umurundi ariko ari dodomba, none twovuga yuko bimeze neza hakiri umurundi umwe usanga ariko ari dodomba? Namba na gatoyi. Nihaba hariho umurundi aciganyira ntiturashika. Urugamba rero rurabandanya gushikaho umurundi wese azotunga agatunganirwa, akumva ko aroraniwe mu gihugu ciwe c'amavukiro. None rero nagira mpamagarire abarundi bose atanumwe avuyemwo kugira ngo urwo rugamba turufashanye twese atanumwe avuyemwo. Nivyo ntituri mwijuru, shetani iramaho, nico gituma hariho abarundi bafise agatimatare. Abarundi tubagereranye n'abanyisirayeli. Abanyisirayeli n'Imana yagirira neza, bakagira urugendo rwiza, mugahagira gatosi kamwe kaza bagaca bose bapinga. Natwe rero ntidushobora kubura ibipinga ngaha mu Burundi. Muribuka igihe Musa yari yagiye gutora amategeko ku Mana ku musozi w'Imana, baramurindira ngo yatevye, baca bibazira igika, baca bibazira igishuri ngo niyo Mana yabakuye mu Misiri. Ico gihe Musa agarutse yabajije Aroni ati, aba bantu bagukoreye icyaha kimeze gute kushika aho bakura ku Mana ukabajana muri ibi? Nimwibuke inyishu Aroni yamubwiye ati, erega muhanyi, aturabizi ko aba bantu bafise ibitugu vyakongataye, ati bagararije hanyuma ndemera. None rero natwebwe mu Burundi hariho abantu bafise ibikanu vyakongataye, mugaba bo bose dutegerezwa kubahindura baze ku rugamba rwo kurwanya ubukene. Bategereza guhinduka, bategereza gushirira, bakanure. None hari urwana urugamba ahumirije. Uja urwana urugamba neza arashirira, akaraba imbere agahangana n'umwasi. Umaze guhindukira ukaraba mugenzawe, umwasi aca guca mu ryahumye. Nico gituma yagira ndabahamagarire mwese ko tuva hasi, umuntu wese afise igikanu gikongataye tumuhindukize abone imbere, tuje ku rugamba rumwe, kuko asigaye inyuma azoba duhombeje. Naho twokora gute tugatunga hagasigara boro, bazoguma batugirira nabi. Nico gituma bose utegereza kubashiririza. Uwo mwasi tuzoshiririza ninde? Kugira mumenye, mwumviriza imyidogo y'abene gihugu muca mumenya umwasi. Ico cyose gituma umwene gihugu yidodomba niwe mwasi. Ubwa mbere, umwasi wa mbere n'umuntu arenganya umwene gihugu, uwo ni umwasi rutura. Umuntu wese arenganya umwene gihugu ni umwasi dutegerezwa kugarukana ku murongo. Uwutuma umwene gihugu yidodomba, ubwa mbere n'umuntu amutera kutwiwe. Abasuma, abagizi ba nabi bakorera ikiba bene gihugu dutegereza kubagwanya. Inzego z'umutekano nico zibereyeho, dutegerezwa kugwanya uwo wese atuma umwene gihugu atagira amahoro aho yibereye. Ubwa kabiri ni indongozi zirenganya. Indongozi zirenganya n'abasi babi.
abo rero dutegerezwa nabo nyene kubahagurukira, muze murabarereka tubashengeze. Mu Burundi cavyishe zari indongozi mbi zirenganya, zititaho ineza y'abene gihugu. Izo ndongozi mbi rero ni umwasi w'igihugu, dutegerezwa kuzigwanya. Uwundi mwasi akomeye cyane ntubukene rero. Umukene ari ngaha, nashira utoki hejuru tumurabe. Aha, ndatomboye ndarosa abagwanyi rero, ndatomboye ndarosa abagwanyi. Ubu rero harageze ko twiga ibanga ryo kugwana rero n'uwo mwasi aturya twinyegejemwo nk'inda. Umuntu wese azi yuko ari umukene we ntasigara inyuma. Uwuzi ko ari umutunzi nawe ategereza kugwana ntakene, ategereza kugwana ntakene. Nuvuga yuko urwo rugamba ruraturaba twese. Ubukene ni umwasi mubi. Kugira rero urwane n'ubukene bisaba ubwenge bukomeye cyane, kuko mugabo ntibwari bugoye kugwanya, kuko akatavuga ntikahenda akavuga. Je mpora ntangara cyane mugabo no kubera utari bwakanure ubu twashiririye, kuko ko twari turi mu mwaka wa 2005 siko turi uno munsi. Hajya turiko turagwana mu 2005 twese twari twarasengesuye, nta wambara gahuzu kameshe. Vyerekana yuko turi ku rugamba. None rero ubu twari tumenye ko akatavuga kadahenda akavuga. Biramaramaje, nzokwama ndabivuga. Umuntu afise amaguru abiri, amaboko abiri, akagira umutwe, akubwira yuko akenye. Ntibibaho. Shaka uno munsi we niwazi ko ufise amaguru abiri, ufise amaboko abiri, ukagira umutwe w'ubwenge, ushaka rero uno munsi ariko mwaka umwe utazobura umutunzi. Ubu ntibikira gaseseshwa rumuri rero uko twari twarasamaye. Aha nyene turi kuri uyu mutumba nko ku metero 100 tuvuye hajya hirya, hariho umugabo yavuga yuko yari umukene nyakuja. None ubu naramubajije acambwira ati jewe sishobora guharurwa mu bakene inyuma y'imyaka 2 gusa. Wosanga ari no ngaha. Uwo mugabo yari afise abana 8, itongo ryiwe ntiringana n'igice c'hegitari. Yari umukene nawe yaravyemeza ati n'ababanyi nibashake babivuge ati nari umukene umworo, ati ubwo bworo bwanje rero bukavanga n'ubugaba, ati kuko niyo nciyihera aho kugura nakunyu nacanza kunywa urwagwa. Mu mutwe yari yaragorodovye. Hanyuma haba umubanga amuha umutahe w'ibihumbi bitarenga 120. Ibihumbi 120 acaja ku kivi. Hari mu bihumbi 2018 nagiye kumuraba mu kwezi umenga hari mu kwa 2 cyangwa kwa 3, ncansanga afise ingurube 6 zikuze ziguma zivyara, afise n'inka, inzu yiwe arayisakaje amabati, acarashirako na ka plaque solaire. Ndamubajije umutahe wose hamwe yakoresheje ntarenga ibihumbi 380, kuko uko yagurisha ibuguru vy'ingurube yacakora ikintu. Hanyuma ndamubaza nti none kutagira itongo imirima irihe, kuko agatongo afise ni gatoyi, ni nko mu rugo gusa. Mugira ibitoki bihari navyo bisa neza, afise ivyamwa amatunda. Hanyuma acambwira ati ndakota imirima nkarima, atanda afise imirima y'ibijumbu, ndafise ati nanje ndarima nk'abandi kuko ndakota.
none uracaharugwa mu borato ya ati raba umugore afise akarato yambaye agatenge keza n'umugore wiwe yaravuze ati sinarinzi carica igitenge kubera nta mahera twari dufise abana bambaye neza baraja kw'ishure none gantuze jewe mfatiye kuri aho karorero kuwo naciye mbona ko gutunga bishoboka ntagire umuntu azoza arabesha umuntu akwiye kuba umworo nemera nujya mukeha bwenge mugende hajya ku mutwenzi hajya igitega muzobona ukwiye kuba umworo agafashwa abakeha bwenge none ntimurabona abantu bavura batunze kurusha abakomeye kubera umutwe wiwe Uburundi ni igihugu ca mbere gitunze kibaho ku isi kuba gutunga kwa mbere no kugira umutahe Imana yaremye Imana yaraduhaye umutahe gutunga kwa kabiri no umutwe kwiyumvira hanyuma ukaja kubikorwa ntagire umuntu numwe azosubira kubesha ngo arakenye akenye mu mutwe n'umukeha bwenge hariho abambajije ngo tubuze umutahe Nchadabarangira hari umutahe kugira ubone kutunze ukeneye angahe umwe wese niyumvire ushaka amahera angahe ugira uvuge kutunze ukeneye angahe ntayo mufise ayo muri ko mukeneye ntayo mufise ntawe no kwigurira muri mwebwe ndamuhangahe ntawe ushaka ko ndamugura angahe ndaguhangahe ayo noguha niwo mutahe ufise ayo wewe no kugura niwo mutahe ufise murabona ngaha ahanye na haturi muci murabona nta mazi ahari ahaje sino harima nkimbura kandi ntakozeko atana amaboko yaje akozeko ndaguhamagaye nkabwira nti rimaha nawe haba mucucu harima ndaguhemba hanyuma yeje kurima ni muci nkakubwira nti kuva ubu rero ndazanye imbuto tera uti none nterahumye ntigenda uvome ndaguhemba ucuja kuvoma sivyo none ndaguhemba uraja kuvoma nyene none inzu ntimuzubaka muci ntimufyatura amatafari muci amazi abari hariya ku mutumba cyangwa yakura mu mwonga ndakubwiye ntivomera ucuvomera nkaguhemba nkakubwira ntibagara ukabagara nkaguhemba hageze gusoroma ntisoroma ugasoroma nkaguhemba ntishiraho ugashiraho gacarakubwira ntitahire gashasigara ndakungukako hari amaboko yanje nakozeko none ivyo ushobora gukora iwanje utokora iwawe nibiki nimumbwire ivyo bintu ushobora gukora iwanje utokora iwawe nibiki amaboko yo gukora iwanje niyaciye akomera reka nzoza ndabigurira uko nyene ndabatungireko none nzosigara natunga mugiye mu bisanzwe iyo ugiye gukorera n'umuntu genda uvuge ko ugiye kumurondera kumutahe uce wigira ubu ugiye kurondera imbuto ubu ugiye kurondera ifumbire kuko amaboko urayafise ubu ugiye kurondera n'isuka uhejeje kubironka aca witahira hariho uwundi yambwiye ngo yabuze umutahe nca ndababwira ntigenda ubwire musitanteri utinze ndikuburira irya soko kandi ntuzumpembe hajya irya soko y'ibitare mwoja kuyikubura muraza amahera rimwe turakubura urunda ahantu gusa ujya mwavu urunda ahantu uza n'utuzi uvomera haheze umwaka uzompamagara uti ntaco wombwira kuri uwo mwavu nzoguha ngahe umutahe nturose nta kibuguru c'ingurube kirimo ukubuye irya soko y'ibitare iminsi indwi gusa ubuhejeje kuronka umutahe w'ikibuguru c'ingurube mwe murishinga mwicaye ngaho mukibaza ngo muzotunga Imana ikire mu muntu yamuhaye ibikorwa bibiri gusa ntibirenga hari umuntu mwamenya avutse afise inoti gayeme igihe Imana yarema Adamu na Eva mwumvise yabahaye amahera ngahe hari amahera yigeze amuha
none yapfuye. Amahera n'igikorwa hatanguye iki? Nimwiyumvire mwebwe nyene. Amahera n'igikorwa hatanguye iki? Igikorwa? Camuja korera amahera murayarosa. Ukoze amahera acaza. Twebwe rero icari caratunyoshe bwari ubunebwe. Nico gituma abantu bose wumva ngo bagwana, ngo bagwanira ibiti, bagwanira ibiti, ivyo biti vyitwa ivyicaro. Kugira barye bicaye. Ubu no guhaguruka turye twakoze. Bose biruka ngo ngiye muri leta guharanira ivyicaro. Ngo barye bicaye. None muzotunga gute mwicaye? Kandi yamara gushika kuri ya ntebe ngo mpembwa make. Yicaye. Ngo mpemba make nyongera umushahara yicaye. Tubaza tumenye umwasi dufise ni shetani yinjiye muri umutwe wacu. Emwe bisaba kwisonzesha no gusenga cyane kugira iyo shetani tuvemo. Nico ituma Imana twayihaye ikibazo ca mbere kugira ngo itwirukanire ishetani. Ishetani turimwo itwankira gukora. Nta muntu numwe yakoze yigeze ahomba. Nagira mbwire mwebwe indongozi rero, umuntu wese azi yuko ahembwa amahera y'igihugu ategerezwa kuyahembwa yayakoreye. Ntibishobora kumvikana ko igihugu cy'u Burundi gishobora gukena gifise incabwenge nk'izo mbona dufise. Dufise abagabo bafise ubwenge burengeje n'abakenyezi bafise ubwenge burengeje. Naraye ndavyiboneye. Inama twagize iminsi 2, ihuriro twagize rihuza abarundi b'incabwenge. Baranyeretse neza yuko twova hasi Uburundi mu myaka itarenga 2 coba ari igihugu giteye imbere cyane. Habuze abantu batunganya imigambi neza, nta kindi. Gushaka kurya tutakoze. Tugashaka yuko n'umutahe twari dufise tuwunyonora uje mu mufuko wacu gusa. Narababwiye ingwara y'abantu bitwa komisioneri. Umuntu wese arya atakoze n'umukomisioneri. Numugwiza bukene. Umuntu wese ahembwa atakoze amenye ko ari umugwiza bukene. Ukazubona umukomisiyonere ashoye inka atigeze yorora. Ukazubona umukomisiyonere ariko arihisha imbuga yitongo ridasiga sekuru. Murazi cyari kugurisha imbuga ngo yabajaje. Ugasanga umunyagishubi ariko agurisha imbuga y'Ibujumbura. Abona abagwiza bukene. Hari abandi rero bigirisha ngo nabadandaza, arabagwiza bukene. Uwo yita ngo numudandaza, wewe ariko aronderera isoko mugwiza tunga, w'iburaya, wo muri Amerika, wo mu Bushinwa, wo mu Burusiya, ariko amuronderera ariko aronderera isoko uwo mugwiza tunga, agaca yita umugwiza tunga. Uwo ni mugwiza bukene. Umugwiza tunga n'umuntu akora akimbura agashora. Ivyo vyose tutabigwanije ntidushaka gutera imbere. Nimwiyumvire nk'umuntu ngo yatsindiye isoko rya leta, agafata ya mahera bamuha, agaca twiba n'amadolari twari dufise, agaca aja kugura inzu mu kindi gihugu. Uwo none si umusuma, n'umugwiza tunguwe. Ngo nuko yatsindiye isoko ya leta ngo abaye umugwiza tunga, uwo n'umugwiza bukene. Umugwiza tunga ategerezwa gukora akimbura agashora. Umuntu wese ashora ivyo atarimye n'umugwiza bukene. None tuzotunga gute tudakoze? Umuntu akagira ngo agize ishirahamwe giwe ngo reka narabuze isoko. Iryo shirahamwe arikoze ngurondera isoko. Caye warikoze ngo rikore gimbure. Ngo ndindira isoko ya leta. Ubu rero hariho n'utafise amahera ku mufuka acavuga ngo ndashomye. Gushomera n'ukubura ico ukora. Aha mu Burundi hari umuntu numwe abuze ico akora gahema. Uwakibuza arazoza ndamwereke.
hariho umuntu yandunyikiye ubutumwa bumwe bugufi mu telefone ngo ntabara ngo ndapfuye ngo ubushomeri buranyishe. Ntiwabuze icyo ukora? Atego. Ntiwarize amashuri? Atego. Ntasanga yize ibishuri byinshi, afise master muri marketing na finance, ngo yarize na hautes études commerciales. Acambwira yuko amaze icambabaje ngo yakoze imyaka 4 muri Econetereo, hanyuma ngo akazi kiwe gahera mu 2018, ngo none kuva ico gihe ndashomye. Uwo ntiyari yarose umutahe ga yemwe, yari yawurose mugabo ashaka kurya yicaye. Carabubwira ntiyo mbawe wayo mashuri nopfuma ndayahamba mu mwobo. None twize iki? Ngo ntabara umakazi, ntukeneye akazi. Ntego. Atego. Sawa, ntiduga hari iwacu ntihariho umuntu adabira ivyo mu mirima aca guha akazi ko kurima, uzurima amezi 3 nce ndaguhemba uca ugenda uzoburose umutahe. Iyo suka yo niyo yahunze ngo asubire kuja kurima. Hajya mu mutwe turacari inyuma cyane, turi inyuma cyane. Hariho abandi bakarani nasanze bari kwibeto nabo. Ndabwira ntibasha mwe mwamanutse Bujumbura gukora iki? Ngo kurondera akazi. Ntiwanyu nta kazi kari kahari? Ngo ya ndabaze bavuka ncangira Imana sanga tuva hamwe. Ndabwira nti okay, ntimwese muduge ndabaha akazi ko mwari mwakabuze hari ya ruguru. Ngo akazi kabeze gutega Mutama, niko kurima. Ngo hugu yo suka niyo twahunze ngo dusubireyo. Ashaka kwibera umuboyi. Mbe murazi ko umuntu wa mbere atunze mu Burundi ari umuboyi? Mwari mubizi? Umuntu wa mbere atunze muri iki gihugu ni umuboyi. Umuboyi arashobora kumara umwaka wose atakoze kwifaranga giwe kadahembwa. Akambara shebuja, akarya shebuja, akaryama mu nzu y'amazi n'amatara atariha, akongera akatugavura. Isabuni ni shebuja. None hari umuntu atunze kurusha uwo? Mugabo muze murabe uhejeje kumuhemba aca kuvumba ngo mpakarengwe shefu. Kandi wewe uhora uheze ukwezi wataguye gufata ingurane, mugabo wewe ukwezi guhera afise hera ku mupfuko. Ndabwire rero umuntu azi ko akorera umuntu wese, navuga ati je ngiye kurondera umutahe. Bamwe barimi wanje ngaho muri mwebwe mumenye ko mwaje kurondera umutahe. Ntimwaje ngo ndabateze imbere, mwaje kuntwara umutahe kugira namwe muce mutera imbere. Ndababwije ukuri, twe twokura amaboko mu mpuzu twese tugakora, umukozi wa leta gakora. Ndababwije ukuri, iterambere riri mu minwe yacu. N'urugamba. Urugamba rero kugira urwane, mujya mwemvira ko ruroroshega. Kugira urwane urugamba n'umutima ubwa mbere. Ugira umutima. Muri mwese afise umutima wo kurwanya ubukene ni bande? Abafise umutima wo kurwanya ubukene ni bande? Mufise umutima wo kurwanya ubukene, aho ubukene bwagiye. Urugamba n'umutima gusa. Reka ndabereke. Intwari zagiye ku rugamba mwajanye umutahe wangahe? Mwajanye umutima gusa. None jewe niga kuri kaminuza, hakagira umutahe namba najanye ipantaro imwe n'umupira umwe. Umutima ni wo wa mbere. Dushaka kurwanya ubukene tubaze tugira umutima wo kurwanya ubukene. Igihe twaja ku rugamba nta nagakoho kamwe, twatanguje imiheto.
kandi umwampura ukagenda wacu ubona ngo umwasi ngo hajya nipfunye umwasi. Ntabagwanishije amabuye batwara mu dupfuko, bagwana n'ufise inkoho. Umutahe wa mbere ni umutima. Tugira umutima wo kugwanya ubukene. Je mbere nico gituma iyo ndiko ndirimbura ndavuga none nashoboye kugira bijya naniwe no kugwanya ubukene. Ubuntu ubukubise ikofe butagusubiza ntuze. No kuvuga yuko umutahe wa mbere ni uwo mutima ufise wo kugwana. Iyumvire kuja guhangana ni Brende ufise Kalashnikov. Gufata Kalashnikov ukaja kugwana na Brende no gufata isuka ukaja kurima wotora iki? Je notora kurima. None worima ata amahoro ufise. Ubaza kurondera amahoro ata amahoro ahari, ibitaro ntibikora. Hariho bamwe twita ngo abagira neza. Bakubwira ngo yango jewe ngo sinzo guterera ngo mu bijanye ngo n'inzego z'umutekano ngo ya ngo ntidushobora bijya kubitangira amahera. Uti rero uzoza kumpa amahera yo kubaka ibitaro ndiko ndiruka, uzompa amahera yo kubaka ishure ntaja kwishure atabana baja kwishure, uzompa amahera yo kugazura umugazo kandi ntagira amahoro. Nico gituma bajya abantu bakubwira ngo ndabagira neza. Bajya nabigirira neza. Iyo barabagira neza botanguye kudufasha gukomeza umutekano. Iyo baba barabagira neza bavuga ati banza uronke amahoro ibindi tuzobikora mu nyuma. Mugaba kubwira ngo bubake ibitaro ingwana iri kwiraba. Murabona iyo habaye akantu imiduga iri kwa madarapo ingene ingana. Mu 2015 mwarabibonye. Mu ndwi imwe gusa hari imiduga irega igihumbi yose iri kwa madarapo. Kandi banywe gitoro bakogera agahembwa. Iyo tugize amagume niho bo babanezerewe. Rero nagira nsabe abarundi tubanze tugira umutima umwe. Umutima wo kugwana n'ubukene tubanze tuwugire uwo duhereje kuwugira rero duca rero turaba ubukene aho buca. Tugaca rero turondera amayeri. Kugira rero uzumenye yuko wagwanije ubukene uzubone uri ku gikorwa. Ukimbura ugashora hanyuma amahera avuyemo ukayakoresha ibikorwa ukayagura bimwe ukeneye. Ivyo dukeneye ni byinshi. Turakeneye amabati yo kubaka akazu keza, turakeneye isima, turakeneye impuzu, turakeneye amagara meza rwo bafungura neza, turakeneye kuryama ku kamatera. Ariko nzonezerwa cyane umunsi nasanze ata murundi numwe akiryama ku kirago. Erega bigira umuhigo. Uti jeni haye imyaka ingana uku Jesi nzohiryama ku kirago. Murabe ko bitaba. Izi ntwari ku rugamba zikwiye kuja imbere kuko mwashoboye ibigumye none mwonanirwa n'ivyoroshe. Intwari ku rugamba kare bari bavuze yuko atamutahe bafise. Hariho umunsi umwe zari intwari zo mu Ruyigi. Nagiyeyo sinzi aho nari nagatsitaye duca tuja hamwe turicara ahantu. Ntangura kubabaza ntawe murakenye bati ego ndi murakenye koko ngumve ntuze nawe urinda kubaza. Hanyuma ndabaza nti umuntu yo kubwira ngo uze kumukorera wo kwemera atakazi niko dushaka rero. Ni nk'umuntu kubwira yuko unkorera ukaza ngacabwira nti kuva ubukori wawe uzinduke ukori wawe mugabo ukwezi guheze utonda guhembwa iwanje
uzinduka urakora iwawe kurya nyene wari gutonda iwanje gukora ugatonda gukora iwawe mwatagahemwe kurya nari kugukoresha ukikoresha kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane ukwezi guheze ucutonda ndaguhemba hanyuma gukurikira ugasubira ntihaheze umwaka n'inusu ngaca nkubwira nti kuva ubu ntuzugaruke sinzosubira kuguhemba urumva wakozi wawe umwaka n'inusu ndaguhemba ukwezi ntikuva ubu rero ntuzugaruke sinzosubira kuguhemba ndabaza nti none wocupfa n'ubukene ngo n'igitoki noba nateco bacamye ngo wumva noba nkenye gute nti none ko baguhevye amezi 18 hanyuma ukaguma uvuga ko ukenye ngo kuko ntibari bazi yuko amezi 18 angana n'umwaka n'igice bimwe nababwira vyo umutwe yuko amezi 18 ntangana n'umwaka n'igice hanyuma rero bati twabaje kwikura kuya wa mutama nkunda cyane w'Igitega umwe naho inka wa munsi ari hehe yaje urya niwe yayakoresheje neza aya demobilisation none afise vya rukururana ubu ni wasigemwe nuko nyene twaciye tukuba twitangira igihugu nanje navuze nti nofuma nja kwikorera ivyanje kubera iki yaragize umutwe iminsi yose mukaba muri ko muvuga muti tubuze umutahe twe tworonka umutahe twokora hari n'abawurose bapfisha ubusa ariko rero ubu hakuna musamaha kabisa ntimugire ngo ndaryohewe kubona imiliyoni 400 zigira zirenze umwaka mutarazivyaza nogira umwizero umeze gute nsubira nje guhumbira n'aya mbere yarabananiye gukoresha jewe mbwira umuntu mwumvise uwarose umutahe w'ibihumbi 120 uno munsi ntacitwa umworo none mbwira ufise umutahe w'imiliyoni 400 wowe umworo gute muri wa mutwe nababwira niho hari ubworo amahera narayabazaniye ndahamagara ababarongoye baraza turagirana inama ntibabeshe ababarongoye mu ntara ndazi ko baje turagira inama amahera y'igaya tangura muyakoresha ndabeshe umunyamabanga mukuru w'umugambwe n'icabona canje murababaza none ntaraho oya none ko ari kinyoma ntaraho nimubaze umunyabigega mu mugambwe Cndd-Fdd avuge ko atari hari muracafise wa mutwe nababwira muve ngaho no musi muhinduye imiliyoni 400 ziri mu ntoki zanyu ubu naho no sindabibabwiye kandi nari nabemereye 50 nazanye narahumbiye kabisa ndaja mubagira neza bose baranterera nararose ubu rero rega ngaha turi mu nama ya bose turi muri sambure ubu nyene muce mugenda mupanga imigambi sayo kurya mu mwaka uza mutegereza kuzonyereka icavuyemwo mutegereza n'ijambo muzoshikiriza muti yanka yavyaye amahasa none sinababwiye ibihumbi 120 nasaze mu myaka 2 afise ingurube 6 n'inka yaramaze gusakaza ibati none mbwira rero erega mu rugamba nyene harajamwo guteka umutwe ahandi umwasa aca guca mu ryahumwe jewe sinipfuza uko mbona umurundi akenye
ntavyo nipfuza nta na gatoya. Murumva rero amayeri yo kugwana n'ubukene, umuntu wese azobona ataco yashoye amenye ko ari umukene. Aha muhategere neza, umuntu wese azobona atakintu ashora amenye ko azoba ari umukene. Hariho abivugisha ngo bafise ivyicaro muri leta, udashora uba uri umukene. Umushinga amateka ntaza abahende, adashora n'umukene. Ntihagire umushikiranganje azobahenda, adashora aba ari umukene. Umuyobozi w'ishirahamwe iryo ryo ryose adashora n'umukene. Ishirahamwe ridashora riba ari rikene. Ivyo mwame mubizi, umwe wese ushaka kugwanya ubukene ategerezwa kwimbura agashora. None ubwo rugamba ruraba abagumyabanga gusaga yemwe, ruraba abarundi bose. Mwe mugizi bakwe ko mubibwiwe inyumva nkumve, abandi baza kuvyumvira mu buhinga ngurukana bumenyi canke muri televiziyo canke mu radio. Mugamweho ni inyumva nkumve. None kurabana mu maso ko ari imbona nkubone, kuvuga naho si nyumva nkumve. Rero muratomboye ko mubibwiwe. Aha mugenda muravuga muti abaribwiwe naba. Mu mwaka uza ntituzesubire guhaya ubukene, duhaye ubutunzi. Mbere je numva ivyari bikenewe nabivuze. None ukuri ntigushirira mu kuyaga. Buke aha turi haziko. None rero reka ngende ndabatekereye impanuro nkeyi. Ubwa mbere ntakure kuri ciza wafashe. Umutekano niwo watumye benshi bigura iki gihugu, bashaka umutekano. None rero ndabasabe umwe wese ahahagaze abari wacunze umutekano waho. Jewe sinumva neza ingene umwasa ashobora kuronka hamenera akica abantu akiba kandi hari abene gihugu. Umusoda wa mbere abaho n'umwene gihugu. Hari ikintu gihora kintangaza, twebwe twara abagenzi babene gihugu nka bose. Nko mwikomine ugasanga abantu mudakundana ugasanga nka 10 gusa. Mugabo nta hantu na hamwe nigeze mpagarara isaha uwo tugwana tarabimenya ko ari hondi. Mugabo urumva abo tudakundana nko mwikomine yose ugasanga ntibashikana 10. Mugabo umwasa akamenya aho hondi atani isaha iheze. None nimumbwira uno munsi uwo mwasi w'u Burundi ko ahubwo abo bakundana badashikana 10 mwikomine aronka gute aho yicara agakora ikibi? Umwe wese navyiyumvira. Ni abagiye hatagira bene gihugu azotebaze mu bene gihugu. Ndakunda cyane abanyabubanza n'abanyacibitoki. Iyo hageze ku rugamba murazi ko tuzinanye. Umunsi umwe hari hakagwi kigize ngo karaje. Hanyuma abanyabubanza duca turiyicara tubazanya ibibazo. Tuti noneho kavuga ko kagiye mu kibira. Mu kibira hoba hari yimbya. Bose bati ntaziriyo, ntiducunge ingya zacu bashe. Duca twicungira ingya. Nibo bizanye. None namwe ntibyumvikana. Aragenda nyegera hatagira ingya gashigizo umuzana. Ahantu hose hari umwene gihugu hari umutekano. Ni mu bifata uko nyene. Wewe uri umusoda acunze umutekano aho uri. None aho mwicaye hoza umuntu afise inkoho ntimuca mumufata. Aha mwomufata mugabo mugaca buvuga ngo turi muhira ngo ntangorane. Umutekano imbere. Hariho ijambo navuze ku munsi mukuru w'imbonerakure. Ndabwira nti abarundi twije gukura ibirenge hasi. Dutambuke twemye turaba imbere turaba umwasi. Igihe cyose tuzadukwega ibirenge gutya tugenda nk'abagwaye amavunja
ntibizokunda ko turere ku mwasi. Narashimye iciyumvira umunyamabanga mukuru w'umugambwe yazanye cyo kugwaruka rutegerezwa gukura rukunda igihugu. Ntushobora gukunda igihugu udakunda umwene gihugu. Mucungerera umutekano, umwe acungirira uwundi, uwundi acungira uwundi, uwundi acungira uwundi, twese bizoca turonka amahoro. Nagira ndababwire yuko mu rwego nshingwabikorwa rwa leta muranyumva neza, ubu hariho imvugo twatawe guhindura. Ikintu catwishe ikintu citwa ngo leta. Aha muri mwese nababaza nti leta igizwe n'abantu bangahe? Uzabumva ngo n'abantu 15. Ninde yabwiye ko leta igizwe n'abantu 15? Leta igizwe n'abantu miliyoni 12. Aha mwese muri leta. Bajya amubona mwahora mwitago nabo muri leta n'abasuku banyu n'abasuku babene gihugu. Abazi Congereza bavuga ngo ni state servant. N'abasuku b'igihugu. Rero nagira ndababwire twese ducunge umutekano umwe wese aho ahagaze. Ahagaze. Ntuze kurindira ngo ko nakaryamye ngo reka nanje njyame. Oya, umwe wese ahari. None Burundi ntibugona buri maso. Naho bamwijoro Uburundi bugona buri maso. Tugume turikanuye. Ntidushobora gutera imbere tugifise umutima mu kirere. None rero umutekano tuwushira imbere. Ubumwe. Ntushaka kugwana urugamba udashize hamwe nabo muri kumwe mu rugamba. None ko abarundi bose twese dutegerezwa kugira urugamba rumwe. Tutabaye umwe ntibikunda. Umuntu yishe Burundi ndabereka inzira yaciyemwo yabanje kudutatagura atwima ubwene gihugu. Aho kwitwa umurundi duca twitwa abahutu n'abatutsi n'abatwa. Ubwene gihugu buca bwitwa ubuhutu, ubwene gihugu bwitwa umututsi, bwitwa ubutwa. Uno munsi rero tugaruke ku bwene gihugu bwacu twitwa abarundi. Ubumwe. Ntagira umuntu asubira kwiyumvira ngo ujya n'umuhutu ujya n'umututsi ujya n'umutwa. Navuga ati ujya n'umurundi. Nivya vyakunaniye kuva muri ubwo buhutu bwawe. Nivya vyakunaniye kuva mu butwa bwawe canke mu bututsi bwawe. Tuviremwe we nturi umurundi. Dukeneye yuko umurundi yitwa umurundi, igihugu cy'uburundi, umurundi, ururimi rw'ikirundi. Ukitaka kuwa muhutu sema kihutu tusikilize. Sema kihutu tusikilize. None hari ubwoko butagira ururimi. Abaha bavuga igiha, abacaga bavuga igicaga, ababembe bavuga ikibembe, abafurero bavuga igifurero. None abahutu bavuga ururimi rwitwa ngwiki. Bavuga igihutu. None ico kirundi kivugwa n'ubwoko buhe? Turekere ikirundi c'abandi, vuga igihutu cawe cyangwa vuga igitwa cawe cyangwa vuga igitutsi cawe, ureke ubwo rurimi rw'abarundi bivugire, abarundi bivugira ikirundi. Urazi kono ni igihugu uri kuraba gusa. Ubu rero tugeze hariho ivyeze aho abantu basigaye bahiganisha ibiziga. Ngo hapfuye benshi, ngo twere twabuze benshi, ngo twere twabuze benshi. Iryo ni higanwa. Aho mwavuze muti abarundi baragandaguwe. Abarundi twarabuze abarundi. Hanyuma duheze rero turondere izo nkozi z'ikibi zatumariye abarundi. Igihe cyose muzamukibona ko muri abahutu n'abatutsi n'abatwa iterambere kwa heri. Rirabasezeye. Kuko nta bantu baja ku rugamba batavuga ururimi rumwe. Ndizeye yuko intwari ku rugamba zozo barabizi yuko mutavuga rumwe ingene bica bigenda. Tirayeri hajya tuvuga ngo turi kumwe twese birashoboka. Muga tutari kumwe twese zero. Abarundi twese tuje hamwe tugira urunani tugwane n'umwasi yitwa ubukene. Sinkeneye yuko ubukene buzogwanwa n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. Je shaka ko abarundi ari bo bazogwanya ubukene. Udashaka umurundi rero natuviremwe mwitiraye. Ubwa gatatu n'uburongozi. Uburongozi ni komandema. Hari ntimuhora mubabona.
iyo baba batirirwa ku marigara mba ndondera imigambi nshikiriza abakeneye kuyitangira amahera nkabura. Iyo muba mukora mba mbona imigambi yanditse mu nzanira. Ivyo navyo ngiye kubikarako mu minsi iza nzohora nzaravuga nti directeur general naka nzanira umugambi wewe ubunyene wanditse w'ibi bintu kwirirwa ku marigara gusa. Ubunebwe tubugwanye twivuye inyuma. Ubwa gatanu, abasuma, abambuzi, abagira fraude, bakaboko, abarya ibiturire, abo nabasi babi. Abagwiza tungana ganda bahanure akantu kamwe. Nibandekera abana banje. Nasanze izo ndongozi kugira yibe iminsi yose aca kumugwiza tunga. Abagwiza tunga ndabasavye rero nimundekere abantu banje. Bibera intungane. Ngo iki kintu ngo gishire ku miliyoni 50 cyagugwe miliyoni 10. Ngo izi 40 ngo turaza kumengere tuzigabura. Nibaza ko ivyo tutabizu. Ngo muri berube ngo rabukuntu wompa ngo amadolari ngo uvuge ko ngiye kugura ibintu ngo Dubai ukamukubita ibihumbi 100 za kugura ibintu by'ibihumbi 200 mugaca mumenyere muja kugabura ivyo ibihumbi 80 by'amadolari. Ivyo byose turabizi. Abagwiza tunga ni mundekera abantu banje kuko ni mwebwe nzofata. None je nzobaza nti aya mahera arishwe arishigiki nyereka ikintu wakoze nsaza utakikoze ni wewe dufatana. Biramara maje gufata amahera y'igihugu kayaha umuntu ngo numugwiza tunga atana kimwe yakoze. Oya nimwiyumvire nk'umuntu ariwe azokura umuyaga nkuba hamwe ku mpanda kuri gwa rugomero rwa mpanda akaba yaramaze kuronka amahera n'ugo rugomero rutabaho. N'uwo muntu niyo kwibwira akagarukana ayo mahera hakiri kare. Ngo numugwiza tunga agashaka numugwiza tunga ndafise ishira hamwe. Oyiyumvire uzo kuri umuyaga nkuba ku rugomero rutabaho agahembwa. Ugafata inzu kayubaka ku musenyi bagaca baguhemba amahera. Ngo umugwiza tunga uwo numugwiza tunga wahehe. Bagwiza tunga mundekera abantu banje. Murumva ntiboshobora kwiba badaciye kuri mwebwe. Ukazibona rero abagwiza tunga ngo hashi bisuma ngo abo muri leta ngo nibari bisuma. Naho mu kwiba baciye kuri bo. Emwe tugiye gusubiranamo. Umuntu rudasangiye ugwanya ubukene emwe atuviremo hakiri kare. Bahora bambwira ngo murashavuye cyane. None mpebe. Yemwe ndabihebe. Ndetse kugwanya abasuma. Ko mubinyemerere rero mwese dufashanye murereke. Dufashanye tubarereke murabe ko bidahera. Uraza amahera yibwa ko yoci barabara. Mugabira babaje ugasanga abonyene banyonora nibo bafise imiduga. Bagacagenda baridoga gwe barabara ryarasambutse ngo none leta ntiyo kubaka ibarabara. Amahera ari kubakisha iryo barabara nayo warayivye. Ugacugenda ukagura vy'iter ngo ijipe giza. Amahera yo kubatsi barabara yo vy'iter camwo warayariye. Ngo ibi binogo ngo leta niyubake n'ingoga. Aya mahera ca ku ruhande yoteza imbere igihugu. Tugerageza ayo mahera emwe tuyagwanye. None rero hari igisigaye no babwira ngo mugwanye. Nabivuze byose. Tugira umutima wo gukunda igihugu. Intwari ziguze uburundi ntizimaramare. Rega aho bari mwijuru muramenya ko batwiguze kubera batwiguze Imana yaciye nayo ibashimira. Baratubona ivyo turimwo. Twege kubamaramaza rero twubake igihugu. Kibi igihugu kimwe gwa gasore yari yarashatse, kibi igihugu kimwe dada yari yarashatse, kibi igihugu kimwe nkuru nziza yasiga atubakiye.
tureke kumaramaza intwari zatwitangiye imbere. Twese tukunde igihugu. Ujya mugambi umunyamabanga mukuru w'umugambwe yavuze twasanze ari mwiza cyane kuko dufise ugwaruka ataco ruriko rurakora. Gwoshobora no kudufasha gutera ibiti rugakorana n'abajejwe umutekano kugira ngo kuko abajejwe umutekano murabona n'abantu bama babangutse. Nk'ubu bakaba bari kumwe bariko batera ibiti muri yewe Burundi urambaye. Turiko turabitunganya neza ku buryo ugwaruka rwacu ntirukure nk'uko twari twakuze. Rukurire mu gihugu cyahindutse. Rukure ari ugwaruka rukunda igihugu rufise inguvu batakira abanamwe bahutu n'abatutsi n'abatwa. Ubwo gwaruka rero kugira bikunde ni twebwe abavyeyi dutegerezwa kururera hanyuma rumaze gushika mu bigero tugaheza igihugu naco kikarurera bakaza nk'umutima wo gukunda igihugu. Aha rero njambonera hakaryo gusaba ugwaruka rwose mu mutwe naho abavyeyi banyu bazora barabigisha ibiki mu vyanke ibi byo bahutu n'abatutsi n'abatwa mu vyanke kabisa. Twibera abarundi dukorere uburundi tubwubake. Bibaye gutyo ndazi yuko mu minsi mike itarambiranye muzosanga uburundi bwabaye paradizo. Umwe wese rero yitangiye. Nagira rero mu kurangiza twizumenga sinari natwibagiye. Nagira mbanze ndabakeze mwese abarundi. Abarundi twarihaye iteka. Turaja ku kivi gushika naho n'amakunga abona ati bajya abantu bagize urunani mu gugwanya ubukene tureke kubadogoya. Nimwa mubona amakunga ariko adukura ko umuzigo yatugeretseko. Nimwebwe nimuzavuga ngo n'umukuru w'igihugu nimwebwe barabona yuko abarundi twahindutse turi ku kivi turiho turakora dukundana bakavuga bati aba bantu tubareke. None rero nagira ndabakeze abarundi mwese mwikomera amashi. Imana iradukunda. Hariho igihe abarundi twashitse mu mwiheburo udasanzwe. Muribuka igihe tugiye kuburana imbere y'Imana. Twabonye neza yuko isi yose yatwubaraye ko atawundi mucamanza baho duca tujana urubanza imbere y'Imana. Muravyibuka. None Imana aruciye neza tuyikomera amashira. Ndabakeje rero kuko uburundi turi dushitse kuno munsi bwavuye mu kwitanga kw'intwari zemeye kwitanga abarundi bemeye kwitanga bose turagikora gushikaho dushika kuri iki dushitseko. Arico gituma tusubiye kuvuga nti ntukarekore iciza wafashe. Twaramaze gucakira ntiturekure iciza twamaze